kuza kurebera hamwe ingingo zikomeye cyane zirimo yuko drone z'igisirikare cya leta ya Congo FARDC zimaze guturutsa mu buryo bukomeye cyane ikigo cyangwa se ikampu ya gisirikare ya AFC M23. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, ndizera yo kumeze neza aho muherereye hose, mukomeza kugira indwi y'ibikorwa nziza, ariko nagira nze ndabatangarize amakuru y'imirongo y'urugamba ubona neza yuko vyamaze kuba bikomera ahagiye hatandukanye neza na neza muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu hose. Turaza kuza turahaca tubabwire ukungene maginga tuvugana ibintu bimeze, ariko imbere y'amakuru yose zo kubabwira rikamanze ndababwire yuko M23 iriko iragaba ibitero bidasanzwe ku birindiro vya Wazalendo muri Rubaya ndetse no mu micungararo ya Rubaya, aho Wazalendo yari imaze kwigarurira ibice bitari bike. Twaje tubabwire ibice uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda M23 uriko uragaba kw'ibitero, ariko entre yaho turaza kubabusubiza inyuma gato tubabwire ukungene ku munsi w'ejo imigwano yari yifashe n'ingene yari kiragenda muri rusange. Muri kino kiganiro nyene turaza kubabwira ibijanye n'imiyabaga itari mike mu gihugu cy'u Rwanda nkuko mubibona kuri screen ndabashiriyemwo, iko iragwa ku mirongo y'urugamba iyindi ifatwa mpiri, ndetse ukibaza yuko aba bana baba bafise abavyeyi canke amasosiyete avugira agateka k'abana mu gihugu cy'u Rwanda yoba gihaye ukavyumvira ukongera ukabibura. Muri kino kiganiro kandi turaje tubabwire ukungene muri Nzibira aha muri Sud Kivu inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zirazinga ibirago nk'amadayimoni yirukanwa mu ijuru kabisa. Ibintu nivyoroshe, ariko hanini turaza kwibanda cyane ngaha muri Masisi tubabwire muri Rubaya ukungene intambara ziriko ziragenda ubu tuvugana. Ariko imbere ya byose turabanza tubabwire ukungene ku munsi w'ejo ibintu vyari vyifashe muri rusange. Turaje tubabwire ukungene amakuru ariko arava ku mirongo y'urugamba iboneka neza yuko vyamaze gushuha. M23 ima y'amahamforo atari make imaze imisiri kiraronka, biraboneka neza ko yabaye determine, yabaye decide yuko itegerezwa kwirukana Wazalendo kugira ngo bikunde Wazalendo ntibinjire muri centre ya Rubaya neza na neza, kubera ko bamaze imisi koragaba ibitero bagomba kwinjira mu buryo buri officiel ngaha muri centre ya Rubaya. Ibi byose turaje tubibabwire muri kino kiganiro twamaze kuba tubategurira, ariko imbere yuko ivyo byose biba twababwira neza yuko ibintu bitoroshe, ntivyoroshe kabisa na bukiye buke. Ubu tuvugana muri Rubaya internet yamaze gucibwa canke itumatuma naho ry'amakuru ntabwo riko rirakunda, ntawuzi cabaye, ariko ni kugira ngo abantu ntibashobore guhanahana amakuru y'ibintu uko biriko biragenda muri rusange. Rero muze tubabwire ukungene ibintu byifashe muri rusange. Making sure ko rero ko wamaze gukora subscribe hano kuri Kodi Empire, nyamba warabikoze warakoze cyane, ariko nyamba utarabikora nico gihe nako kanya kugira ngo ubikore tubandanye tubabeshi, tubandanye tubagezaho amakuru menshi kandi meza, amakuru y'ukuri. Narababwiye narabasezeraniye yuko atana rimwe nzobabwira amakuru y'ibinyoma kugira ndabanezereze, nzobabwira ukuri kugira ngo mumenye ico muri kumurasengera. Rero muze kwihangana ndababwire canke muze gutekana ndababwire ko M23 uno munsi iriko iragaba ibitero. Aha rero murumva neza yuko ari amahoro make ku bakunzi b'amahoro, kubera ko uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda bisa nuko ugomba kwivyukiranya vyanke bikunde ngaha ku mirongo y'urugamba. Amakuru ni menshi mu nkundire rero ndabahere ku byabaye ku munsi w'ejo. Ibivugwa ku mabwirizwa yitiriwe igihugu cy'u Rwanda, internet yarayiciwe mu gace ka Rubaya no mu micungararo yaho kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'amakuru, ariko naho hageragejwe ko bakingira amakuru. Abagwanyi ba Wazalendo bari bashigikiwe na FARDC barabandanije gutera berekeza hagati muri Rubaya. Aha ni ku munsi w'ejo niho duhereye kugira ngo ashobore kubabwira ivyazindutse uno munsi. Intambara yo kugenzura centre Rubaya yarashobora guhindura bikomeye intambara iri mu buseruko bwa Congo. Ibi mvuze yuko intambara yo muri Rubaya ishobora guhindura intambara, nuko Rubaya tuzi neza igihugu cy'u Rwanda cyateye Congo ari uko destination kije muri Rubaya kwicukurira amabuye y'agaciro. Ibi mwese ndazi yuko murabizi. FARDC na Wazalendo bariko barakomeza ububasha bwo muri Masisi ku munsi w'ejo. FARDC ifadikanije n'abagwanyi ba Wazalendo barabandanije gutera imbere mu ntara
ya Masisi, imihana ya Runingo ndetse n'Akanyaru iri mu duce twa Kishonja na Nyambi muri groupement ya Mupfunyi Kibabi yaciye ifatwa n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta. Uku gutsimbataza ibirindiro byabo kwerekana ko ibikorwa vya FARDC na Wazalendo byariko biriyongera muri Nord Kivu, aho ibibanza vya M23 vyakomeje gushigwako igitutu gikomeye cya gisirikare. Mu ijoro ryo kuwa 25 Rusama uno mwaka turimwo, amakamyo 5 yari atwaye abasirikare ba RDF ava mu birindiro vya Shonyi, Mashongo, Rubwe Aside, Kojo, Rubona na Kashavu yahuriye hafi y'igisagara ca Kishanga muri teritware ya Masisi. Nkuko amakuru ava mu bene gihugu basanzwe ba muri ivyo bice abivuga, izo ngabo zaciye zerekeza muri Rubaya kugira ngo zifashe izindi ngabo zimaze indwi irenga zigwana n'abagwanyi ba Wazalendo mu gace ka Katoyi na muri groupement ya Mupfunyi Kibabi muri teritware ya Masisi. Murumva neza yuko izo modoka zaje muri Rubaya zije kugira ngo zishobore gufasha defensive abagwanyi ba M23 bari bamaze imise ko barahangana na Wazalendo muri bino bice mejeje kubabwira. Imigwano novuga yuko imigwano y'abanyekongo iba igisenyi. Gisenyi yavuze ko yashizwe ko igitutu kandi igafatwa nabi inyuma yo gushaka guherekeza abana babo mu gisagara ca Goma gukora ibibazo vya leta. Iyi nkuru sine babwiye, ariko reka ndayisongorere ku mugende muyimenye mbere ko ngaruka mu vya Rubaya. Nkuko ivyabona bitandukanye bivuga, bamwe mu bavyeyi batinya gutakaza visa zibemerera kuba mu Rwanda, kandi hari amajambo afatwa nk'ayataye umurongo yavuzwe n'abategetsi bamwe. Iyo miryango imaze imyaka myinshi iba mu gihugu cy'u Rwanda ivuga ko yatangajwe kandi yababajwe cyane n'ivyo vyabaye. Ariko ino nkuru ndaza kugira ko mu buryo bwiramvuye bijanye n'aba bana baho bakora ibibazo vya leta, ni nkuru nagiye ndasimba kenshi ko nabona yuko arani bakuru menshi ashushe, bikaba ngombwa ko ino nkuru ndayisimba. Ariko mu nkundire mesha kuzami ndababwire muri Rubaya ubungene ibintu biriko biragenda uko vyifashe. Amakuru tumaze kumenya, amakuru yo kwizegwa, nuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zamaze gutanguza imigwano ikomeye cyane, imigwano idasanzwe ku birindiro vya Wazalendo na FARDC mu bice bamaze kwigarurira, byamaze kwigarurirwa na Wazalendo ngaha muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu ndibaza neza yuko muca mu bitahura ni bice bitari bike, novuga yuko bimaze iminsi mutwihanganire ubumeme canke umuyaga nkuba uragiye, ariko turaza kugerageza kubaha amakuru. Ndibaza murabona neza ko duciye twiyaranja mu bundi buryo kugira ngo mubandanye mubona amasanamu uko biriko biragenda. Kose intambara ya M23 inyuma yaho abagwanyi ba AFC M23 barose izindi ngabo ku mirongo y'urugamba ngaha muri Rubaya. Narababwiye tumaze imisi tubabwira neza yuko M23 muri ino misi yariko irongereza ingabo zidasanzwe kandi nyinshi cyane ku mirongo y'urugamba. Ubu rero bimeze gute, byifashe gute? Mbega izo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zimaze gushika ku mirongo y'urugamba maginga tuvugana, ibintu bimeze gute? Naha nyene muri Rubaya cyane abasoda bavuye mu gihugu cy'u Rwanda baca muri Sud Kivu ahakikuje Goma no ku murongo cankwe kuri axe ya Kicanga, aho amakamyo ya nyuma yashitse mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. M23 ubu yatanguje kuri uyu wa kabiri 26 Rusama uno mwaka turimwo ibitero bikomeye ku bibanza byose byari biherutse gufatwa na Wazalendo mu misi iheze. Iyi ni imigwano ikomeye, bisa nuko canke yerekana neza yuko kino gihugu cy'u Rwanda kigomba kwisubiza bino bice Wazalendo yari imaze gufata muri Rubaya. Twarababwiye ama offensive akomeye cyane mbere yagiye arabakayisi y'Abazalendo ngaha ku mirongo y'urugamba, vyatumye benshi bavuga ati mu misi mike turabona bamaze kwinjira muri Rubaya. Ariko amakuru tugomba kwashikiriza muri kano kanya sayo, amakuru twabwira nuko imigwano ikomeye cyane iriko irabera aho bitwa Kaniro, Kironge, Cugi, Kinigi, Runigi, Kasake, Midiho na Kanyaru nkuko vyemezwa n'isoko ryo muri ako karere. Murumva bwa buce bwose muri rusangi bumwe Wazalendo iriko iheruka kwigarurira bivanye n'ingabo canke n'abasikare batari bake. Igihugu cy'u Rwanda cyaraye kirungitse cyari kimaze imisi kirungika ngaha muri Masisi
cyaratumye imirongo y'urugamba yongera kuba ibintu bishobora kuba bibisi cyane, kubera ko ibi bice byose tuvuze tujya tubasubiriremo Wazalendo yabifashe muri ino ndwi turangije. Ivyo bice nababwiye yuko ari bice bigera ku 9, ariko ngaha nabona banditse bikeyi, za Kaniro, Kironge, Cugi, Kinigi, Runigi, Kasake, Midiho na Kanyaru. Ibi byose byari mu maboko ya Wazalendo inyuma yo gutsinda bikomeye inyeshamba z'u Rwanda. Ubu buce rero bugera kuri 9, anovuga neza yuko no munsi bwose bwabaye bwagabwe kama attaque kandi akomeye cyane. Ama attaque novuga yuko yatumye abantu bavuga ati ibintu bigiye gusubira ibubisi, tugeregeje kuraba n'inguvu byari byatwaye canke umwanya byari byatwaye kugira ngo bashobore kuba baza muri bino bice cyangwa bashobora kwigarurira bino bice tubabwiye. Ariko rero mumenye neza yuko ari umuhari w'inyeshamba, muze muvyibuka yuko ari bo bariko baragaba cyangwa bariko barakora ama offensive. Uno munsi Wazalendo tuvugana iri muri defensive kubera ko yagabwe ko ibitero, yagabwe ko ibitero kabisa. Ku munsi twababwiye yuko agace agahengwe canke bisa nuko hari agacereri kubera ko imirongo y'urugamba itarishushe cyane, mugabo byaraboneka neza yuko hari ikintu kigomba kuba kidasanzwe. Rero inyeshamba z'u Rwanda nkuko vyemezwa n'isoko ryo muri ako karere, kugeza ubu nta ndege z'ingabo za FARDC ziragaragara mu kirere ziri gutera ibirindiro bikomeye canke ziri guhangana n'ibibiri bitero by'abagwanyi ba M23 muri utwo turere, nkuko bivugwa n'amasoko atatu yo muri ako gace. Igisagara c'ubutari ca Rubaya kiguma arico kibanza c'ingenzi c'abagwanyi ba M23 hamwe n'umufasha wabo igihugu cy'u Rwanda, aho bivugwa yuko bakoresha ubutare bw'agaciro mu gutera inkunga iyo ntambara no gukomeza ubwicanyi mu buseruko bwa DRC canke RDC. Ingabo zidasanzwe zose zari zashizwe mu bice bigenzurwa na M23 zarakoranyijwe kugira ngo zigwanire Rubaya no gusubiza inyuma cyane iterabwoba ngo rya Wazalendo bari bagenda begereza cyane uwo mugwa mukuru w'amakorta. Umugwa mukuru novuga yuko bise w'amakorta. Rero ibi biriko biratuma haba umengo inyeshamba z'u Rwanda ziko ziragira ingufu nyinshi cyane, ariko ku rundi ruhande twababwira neza ko Wazalendo nayo yamaze kubiyitegura n'amakwarico basanzwe bakorana kugira ngo bikunde basubiza inyuma, kuko ubu tuvugana inyeshamba z'u Rwanda mu bitero zatangwa mu masaha gatondo byagiye kurangira atakayisite bagize, kubera ko Wazalendo yashoboye kubasubiza inyuma atakibazo na kimwe, nkuko amakuru yacu abandanya tubwira. Ndetse Abazalendo twavuganye bavuze ati ubu Adui yamaze gusubira mu birindiro vyiwe, twamaze kumusubiza inyuma, turiko turategura natwe kugira ngo dushobore kumwitanga. Ibirindiro acumbitse muri cyane target niyo kwinjira mu birombwe canke muri ibi birombwe bicukugwa nk'amabuye y'agaciro. Kitwabwira neza nuko bino birombwe bitariko birakora neza kubera ko murabizi no FARDC ko yabirashe. Bino birombwe ntabwo biriko birakora, inyeshamba z'u Rwanda ntabwo ziko ziracukura. Bino birombwe byararashwe amabombe n'amasasu menshi muri ino misi nyine, vyatumye ibikorwa vyaho bihagarara, ndetse n'abatari bake basanzwe bahakorera barahunze umutekano muke uriko uraba ngaha muri Rubaya. Rero muri Rubaya amakuru twashikiza nayo, ariko reka twigire kubijanye n'abana bakiri bato nkuko nabiberetse kajya gasanamu b'igihugu cy'u Rwanda bariko barafatirwa mirongo y'urugamba, ndetse abandi banahapfira bongera banahakomerekera. Biboneka neza yuko hashobora kuba harimo n'abana batujuje imyaka yo gukura cyangwa batujuje imyaka 18. N'imiyabaga ikiri mito mu gihugu cy'u Rwanda ihendwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, iriko iricigwa muri Kongo nk'impende. N'ibintu bibabaje cyane, aho umwazalendo mu FARDC bari y'amavubi bariko bakubita batababarira umunyarwanda. Abenshi bakibaza ati mbega aba bana ariko bari ku mirongo y'urugamba boba bafise imiryango bakomoka mu canke amashira hamwe mpuzamakungu cyangwa akashira hamwe yigenga harani hagati k'abana uno munsi yoba ari kukivinga mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ni ntago bose bakorera mu kwa Perezida Paul Kagame. Ibi byose ni ibintu umuntu akomeza kwibaza, kubera ko ugeranije kuri abana ko barapfira ku mirongo y'urugamba cyangwa bariko barafatwa n'abana bato cyane bangana na babana b'Abazalendo bavuga ati tukeneye kugwanira igihugu cacu. Muravyibuka ko ngigitego harabonetse twana ratoto tutuzalendo twavuga ati dutegeza kujana n'abakuru bacu ku mafuro kugira ngo dushobore kwirukana Adui canke dushobore komora umwasi wabo w'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ndibaza neza yuko akomeza
kubashikira, ndetse mwanabonye n'agafoto k'umwana yari yakomerekejwe mu jisho. Ntawozi ko yari yarashwe mu jisho, ariko biraboneka ko yari yakomerekejwe n'imirongo y'urugamba. Nari nababwiye neza na neza 5 kuri 5 ko tuza kwinjirana muri Nzibira, aha ni muri Sud Kivu, tubabwire kungene ibintu vyifashe muri rusangi, tubabwire duca tuheza turangiza kino kiganiro. Ariko nongenda basabe guconda like utarabikora, gufyonda kuri subscribe iyo utarabikora, hama uze muri commentaire tubwire igitekerezo cawe, hama tubwire n'ingene ibintu uriko uravyakira aho uherereye. N'igihe cy'isaha 2 n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere gerekezo ya 15 muri Nzibira, abagwanyi b'inyeshamba bariko barahunga ari benshi cyane berekeza mu gisagara ca Bukavu. Inkuru nziza ku mihora ya Kibanda, Mangobo, Rubimbe, Curuwe na Kishadu. Ukuva ubwo nyene kw'inyeshamba z'abanyarwanda ba M23 biriko biraba kandi biriko birabandanya vyerekeza hagati muri Nzibira, nk'uko amakuru ava mu banyagihugu benshi abivuga. Ibintu biriko birahinduka n'ingoga cyane ku mirongo y'urugamba neza na neza ha muri Sud Kivu. Vuba cyane biraboneka neza yuko Kamanyora n'igisagara ca Bukavu na Goma bishobora navyo kwadukamwo imigwano ikomeye cyane, kuko atawuzi igituma zininyeshamba z'u Rwanda zikubitwa na buke ntizishobore kurezista zigaca zihita ziva mu bice zisanzwe zirimo. Nk'uko isoko ry'amakuru yizewe cyane ribivuga, abasirikare b'u Rwanda bari nyuma cyane ya Nzibira, bagaragaye ari benshi ku mapikipiki berekeza hagati muri Nzibira, abandi nabo bariko baraja mu gisagara ca Bukavu. Ivyo byose ivyo vyari uko ibintu byari vyifashe isaha 11 z'umuhingamo kuri uyu wa mbere w'igerekezo rya 15 Rusama mu gisagara ca Bukavu. Ku saha 1:08 z'umugoroba muri teritwari ya Warungu, naho inyeshamba z'abanyarwanda za M23 zariko zirahunga zihuta cyane kandi zisaba abatwara amapikipiki kuzifasha gutwara amasasu kuva aho bitwa muri Nyarubemba gushika muri Nzibira. Abo bagwanyi rero ba M23 bavuga ko batinya ibitero vya Wazalendo. Ibyavuye mu migwano yo kuri wa 6 Rusama neza na neza muri teritwari ya Karehe, habaye imigwano ikomeye cyane. M23 ihomba benshi kandi bamwe mu bagwanyi babo bafatwa mpiri na Wazalendo. RDF AFC M23 batsindiwe muri Karehe mu bitero vy'ugwaruka rw'abagwanyi ba patriote b'abanyekongo Wazalendo bagwanya ingabo z'u Rwanda. RDF AFC M23 ikashihe muri groupement ya Mubugu teritware ya Karehe mu misozi miremire ya Karehe. President Paul Kagame yari yongeye kurira Wazalendo barashoboye kwica abasirikare bagera ku 27 b'igihugu cy'u Rwanda, nubwo amakuru atashoboye gusakara cyane, kandi abandi bagera kuri 24 barafashwe mpiri. Mu bafashwe harimwo abagore bagera kuri 5 b'abatasi n'ingabo z'u Rwanda zari zaragize ingwate mu makarice igihe bariko barakora utudandazwa twabo. Baciye babambika impuzu z'igisirikare atanyigisho bahawe, maze babashira ku mirongo y'urugamba. Bagwaye bananiwe, banduye cyane kandi bari nk'abatazi iyo bari, niko basiguriye ugwaruka rw'Abazalendo rwari rwabafashe mu gerekezo rya 13 Rusama no mwaka turimwo, aho itangazo ryihutirwa Abazalendo baciye barishira hanze inyuma yo gufata zininyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhitana ubuzima bw'abatari bake bari bamaze kuba bigaragara ngaha ku mirongo y'urugamba. Ibi Wazalendo yarabitangaje, avuga ko yafashe yishe 27, abandi nabo benshi batari bake barafatwa, harimo n'abagore. Aya makunda azi yuko yabashije kubageraho muri make. Incamake y'amakuru yo ngaha muri Sud Kivu, za Karehe, za Nzibira n'ahandi ndiyo bazana yadushobora kubasangiza muri kano kanya, ariko tubaza gukomeza tubatohoreze ayandi makuru avuga neza yuko inyuma y'ibitero vya M23 igaba kuri Wazalendo nayo birikira kora offensive. Aya namakuru ni message nakiriye ubunyene tuvugana, ivuga neza yuko Wazalendo irikira kora offensive inyuma yuko M23 yariko iragaba ibitero ku birindiro vya Wazalendo mu bice yari maze
imisi iriko irigarura ngaho ku butaka bwa Kongo. Reka tubasezere tunabikibanure, kumbure tubaza kongera kubabwira ivyinshi by'imirongo y'urugamba, tubaza kongera kubabwira ukungene biriko biragenda. Ndazi neza yuko zo kuba turi ku 5 kwa 5 kugira ngo mubashe kumenya ukuri kw'ibiriko biraba ku mirongo y'urugamba. Jento Cody the Black, iyi ni Cody Empire, making sure ko bamaze gukora subscribe, utarabikora ubikore, hama fyonde kuri like, tubandanye tubaha Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.